Rise and Shine Burundi, reka nizere ko mumeze neza aho muherereye. Uyu munsi umukuru w'igihugu cyacu Burundi Barrage ndayishimiye yari yagiye kugurura urugomero rw'umuyaga nkuba beshi bita Barrage muri rw'ifaransa witwa Kabuseze ruherereye mu ntara ya Cibitoke, aho yavuze yuko yagerageje kurwana intambara zikomeye kugira ngo uru rugomero rushobore kuba rwaba rwuguruwe uyu munsi, aho yagerageje kuvuga yuko yagwanye n'abasi biterambere ariko uyu munsi yabanesheje akabatsinda. Mu ijambo ryiwe yagize ati, uyu mwana turiko turigina uyu munsi ni umwana twari twararindiriye kandi turaruha. Uru rugomero rw'umuyaga nkuba bari abana babiri bari kuvukira rimwe, yaramahasa. Umwe yanigiwe mu meshi arapfa, uyu nawe nsanga aracagoyagoya, nawe nyene yari kumfiro. Nshasanga hariho abantu muri iki gihugu cacu batipfuza ko umuco ubaho mu Burundi. Uwo yapfuye ni Mpanda, uyu nawe yahatse gupfira mu meshi nawe nyene, mugabo kubera twabonye uwa mbere ingene yapfuye twarakoze ibishoboka byose kugira ngo uwabeho. Igihe nari ngitangura amabanga, mu byo narinzi bizoduha umutahe wari umuyaga nkuba, ncasanga abo dukorana abandi bari kumva, indongozi zari kumva ko dukwiye umuyaga nkuba nizo za mbere zitawushaka. Nsanga muri regidezo bugaye amamoteri yari kuzana umuyaga nkuba wa megawati 5, nsanga barugaye. Nsanga urugomero rwa Mpanda barariye amahera yose baca barigira. Nsanga ngaha Kabuseze iri kumfiro. Numve yuko rero uwo munsi n'umwanya wuko dushobora kugira umunsi mukuru, kuko murumva ko umwana yavutse agwaniwe. Ngo umwana w'imfuvyi abaga yotsa. Tuje kuhugurura, hariho vyinshi bitarakogwa. Ibarabara ntirirakogwa, mugabo bakera barabivuze bati umwana w'imfuvyi abaga yotsa. Twokwishinga ngo turindiriye ibarabara, twava dusanga nibibavyononye, kuko twabaye tukigize ngo tugerageze imoteri ya mbere baba bariyivye ivyuma vya kabiri, baba baravyivye. Numva n'umwana yavutse hariho abatamushaka, baravyivye. Turakora utwo dushobora, turagira iperereza, turabitora iyo vyagurishirijwe. Mugabo gushika ubu sinemeza ko uwo yavyivye atari kwakurikira politike y'ukwanka umuyaga nkuba mu Burundi. Niyo hicerekana yuko ata abantu bashavujwe n'umuyaga nkuba konzi bari bawishe, nta kivyerekana. Nawe nyene yego nivyo yaracira urubanza, ntari ramukubita mu gahanga. Turashobora gutora n'ivyo vyuma yari yivye, turabigarukana ngaha. None no munsi urugomero umuyaga nkuba uruguruwe, Imana nini nahazwe mwijuru. Ibi rero ni kimenyetso cyuko nta muntu numwe ashobora gutunga adaciye mu mpagatanye, kandi murabizi no mu ijambo ry'Imana niko bimeze. Utarushe ntushobora gutera imbere. Mugiki ni kimenyetso kugira tumenye yuko basenibarati bariho muri Burundi. No ngaha ndazi ko ejo muzokumva bavuga yuko ataco dufise. Ko ndababwire mu minsi heze murazi twavuze tuti abarundi dukore gushika umunwa wose uronka ico ufungura, umufuko uronka amahera. Hariho abantu vyababaje cyane babonye mu Burundi atakwasha ikivugwaho, babonye abantu bafungura, baca bagenda mu binyamakuru bandika ngo mu bihugu vya mbere bishonje ku isi mu cambere n'u Burundi. Baravyandika mu binyamakuru, baratondesha mu bihugu 20 vya mbere bifise inzara, ngo Burundi babugize ngo babwandikishije ibara ry'amaraso.
ritukura ngo nico gihugu ca mbere gishonje. Ndabwira ntimwadututse mwatubesheye. Mwe muheruka bagwaye kwa Shirya nibase ni barati rero abo twubaka bavengwa, twubaka barungurirwa gushikaho bazogwara. Umushishi tubarye tuzoguma twubaka ntituzohagarara. Umwasa gucira icobo Imana ihagucira icanzo. Abantu bose bazi ko bariko bagwanya iterambere ry'u Burundi. Birababaje gusanga abarundi nyene aribo bariko bagwanya iterambere ry'u Burundi. Birababaje. Nawe iyo bari umunyamahanga yogera ku Murundi kuko baje inama twice Burundi gute. Ndabivuze kugira babimenye kandi narababwiye tuzojana tuzinanye kandi ndazi yuko ntimuzonesha kuko ndi mu nzira y'Imana. Uburundi ni igihugu gitegeza gutera imbere, gitegeza gutera imbere. Akaba rero yaciye asaba abajejwe igisata c'umuyaga nkuba guca bakoresha uwo muyaga nkuba mu bikorwa vyotuma hubakwa izindi ngomero. Mwumvise yuko uyu mwana yitwa Nshamumikani. Regideze mwavyumvise ko yitwa Nshamumikani umwana. Genda musamare hanyuma bace baza kuwica. Mumenye ko umwana mutegeza kumubungabunga kandi mumenye ko ari kumukoresha. Iyo bariko baravuga ngo duhingure ubutare bwacu, iminsi yose kibazo bakubaza ngo murafise umuyaga nkuba. None ngahaga mushikiranganje wofata ko umuyaga nkuba tawo dufise ugacujana guhingura ubutare, ubwo butare nibwo cyangwa bakundi umuyaga nkuba. None ntitworya ubwo twahora ko basha. Turavuga tuti kuva ubu utwihe mu myaka 2 dukoresha umuyaga nkuba tube turosa amahera yo kubaka ubundi umuyaga nkuba. Ubu se umutahe turosa kandi nayangurane duca tuyiriha muri ubwo butare nyene. Erega hariho ubutare butagoye guhingura. Dufise ubutare bw'icuma hanyene mu Cibitoke we butikinanyana. Dufise umusozi wuzuye ubutare bw'icuma twarabucaje kupima muri Afrika y'Epfo. Gendo hitane umushikiranganje w'amahinguriro muce muhamagara abantu bose bafise imigambi yo kugira umuyaga yo kugira amahinguriro mato mato na manini hanyuma mubereke ingene muzobaha umuyaga nkuba. Kuko no munsi banka gukora amahinguriro avuga ngo umuyaga nkuba azokura. Genda muhagirisha inama kuko ajya amahinguriro nayo igihugu ni gwanyu. Hanyuma naho nyene weho ni ubijejwe, aho ni ubijejwe nayo tujejwe ubutare. None aha kugenda ukavuga uti ubu rero turarose umuyaga nkuba hariho ubutare bworoshe guhingura. None ntiwoca ubunyene uvuga uti mbanze nyene mpere kuri iki nyene jewe nyene. Ntituzanye kugira tuwicare iki umuyaga nkuba, tuzanye kugira ukore. No bwa mbere Regidezo itaza amahera yo kubaka umuyaga nkuba sivyo? Ndabesha. Subwa mbere Regidezo miliyari 15 Regidezo kazitanga zo kubaka umuyaga nkuba subwa mbere. None abandi bahara bayashira. Yayakuye abandi bahara bayashira. Umunsi umwe natumwe nabajeje Regidezo none ko mubima amatara nayo mubaha ku buntu canke barayagura. Ibaze ntuze abantu ntibariko baragusenga amatara barayariha ugaca wanga kuyaza nantuze. Oya ni wiyumviye murabateka mutwe buriye. Regidezo umuriko murakora ibintu nababwiye Regidezo jeje musazo bajye bariha amatara bahejeje kuriha muca mwegeranya ry'amahera mugaca mugira iyindi mihora mugaca mugira yizindi ngomero hajya amahera nta kindi ajejwe gukora. Mugabo zawumva conseil d'administration mwamenya no munsi umwaka tungutsa ngahe wazanye mutahi wangahe wewe ngo tungutsa ngahe ngurumva rero ngo tantième ngo 13e mois wewe ugabura amadividend utazanye mutahi. Reka bijya n'ibiteraso abantu bagakora ngo conseil d'administration ngo dutwara ngahe wewe warazanye mutahe aho uja kugabura dividende. Nimwamushaka kugabura amadividende zana imitahe mushiremo. Abene gihugu bashize amahera muri Regidezo kubera iki conseil d'administration ishiza kurya inyungu abene gihugu mwabibagiye.
co kimwe n'indongozi zirongoye ibisata bitandukanye akaba zisaba kwiha intumbero yo gukorana n'abikorera utwabo mu kugwiza umwimbu batarinze kurindira abababwiriza. Ngo ndindiriye intumbero twumvika ivyo ntarivyo muravuga mwebwe ndacarindiriye intumbero siko muvuga idosi kamara ukwezi kose umwene gihugu ariko aratama ngo ngo sindaronka intumbero hanoja mubiri wanyu mwese nsa gusanga amasinyatera agira gaha ngo ndindiriye intumbero ministre je ndashobora kumutwara nkamumarana ukwezi none muca mwese mwicara ngo ministre si hari ngo ndindiriye intumbero ya ministre kandi namutwara taze tuzumvika ndindiriye intumbero ministre ndashobora kumutwara mwe mugasigara murakora kandi ugakora kugira ngo nikoze ukoze turibona warikoze mugabo ritagirizwa nde umushikiranganje mugabo no kwigishanya nababwiye washaka tugeze kure pa rapport iyo tuva tugeze kure ubu ni mukura ko kantu kitwa gw'intumbero ngo ndindiriye intumbero mukora akazi ministre muza mubwira muti monsieur le ministre la situation imeze ukunuku twe twabonye yuko kuyijera ari ukunuku turiko dukora ukunuku haba ministre aracavuga ati yes voilà niho buri muri leader makuzorindira ngo intumbero dossier zikicara ngaho mwene gihugu ayirindiriye ngo intumbero ega 2060 twoyishikira muri 2030 mwese wese yobona ibibuza agacaja kubirondera secteur privé murazi carico n'abene gihugu bakora wewe nawe uri komanda wabo urabaha intumbero ukabereka ico bakora bagaca bakora none sinavuze ngo turime chaque bouche yamanje tuavanga ivyatsi bitaribwa tubihindura ibiribwa genda murabe mu mugamba ingene biriko biragenda nije ndiko ndaharima indongozi rero aha muve ngaha mukize nkobo abajejwe amazi abo bahame murashobora kuvuga muti nta muntu yoza kwemvesesa mu gisata cy'amazi ko nubundi mbona ibido muri ko muyigura 400 kubera iki utokwemvesesa mu gisata cy'amazi baze barakugurira amazi sa y'igihugu we nawe turaguhaye abene gihugu baze baragura nivyo biragoye kwe amen biragoye murashobora kugira politique dolo dans 2 ans mugasanga nta mutumba n'umutari kwa amazi mu Burundi bwose birashoboka mugabo nuko mutari concentra mwicara ubu muyaga nkuba wewe regide zashaka kuvuga uti je nashikanye kuri central ntabashaka kugira amabarabara guca amabarabara investissement yawe izogaruka n'inyungu yawe uyironye bamuza muriga amasolution ku bibazo mwa mufise murondera abahinga ukavuga ati nta mu privé yonkoreraga nta mu privé yokoraka dusanga twateye imbere ni mwigerero gukoresha aba privé muhimiriza bene gihugu bubake mu bisagara no mu bigwati kugira ngo tubahe amatara n'amazi basanzaye ntibazoronka amatara n'amazi mwe muvyumvise